turabiye ku biharuro vy'ikawa ishorwa mu Burundi yashowe hagati y'umwaka w'2016 n'2019 igihugu cyacu cyarahomvye amafaranga agera ku miliyoni hafi 17 z'amafaranga y'abanyamerika yari kuva mu ikawa yashobotse, ariko ayo mahera ntiyigeze agaruka. Aho ibiharuro ndabibona kuko usanga ababikurikirana dufashe iri shirahamwe muka n'iyo organisation internationale du café, ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro vyatanzwe na odega, nta namwe bisa bisana. Nukuvuga uravye neza, uravye vyatanzwe na odega usanga ari biki, mugabo bajya abandi bo babibonye nuko twahovye imiliyoni 17 igitoro kinganiye cyamuharura igitoro twahovye mugabo cyari duharura imiti twahovye. Urumva ko abo bantu bayanyuruje imbonoza y'umugabo ibonoza mu vyayo, imbonoza y'umugabo ibonoza mu vyayo. Aho rero berekana umugabo gito yasahura utwo mu nzu twose akatumarira mu gahinga, umugabo ariko asahura iyo wenyene. Iyo mbonoza rero nta yari itangiye no mu Burundi atahiritse itunga ry'igihugu mahanga. Hariho n'ibindi tw'amatona, umwana akora mu nkono yabo uko nakunze ntazongibona cyane. Umwana yariye ibyo kurya mu nkono agaca yigira uweje, yabonye ko batetse ibiryoshe yarondegera kwepa akaja kwiha kandi agaca yigira uweje, hageze gufungura agaca atonda mu bandi nk'uko atana kimwe kigeze kiba. Urumva rero dufise nk'abana mwene ntabwo mu gihugu gutera imbere. Ikiganiro koko cugurura amaso, icyo gituma ibigo vy'imvamutima nagomba gukengurukira wadukoranije ngaha, nyakubahwa Leose Ndikumana, tumukeza ibigo vy'imvamutima kuko Leose igihe namwumva bwa mbere ni nk'uko wamenga igihugu cy'u Burundi kiratoye ahantu hari hanyegeje inzahabu, ubutunzi, kuko aho mwavuze fuite de capital uvuga amahera imwegeze kumuvuga yuko resources zimene naho ari kapitale kandi ikomeye cyane, kuko niyo source ya byose. Igihe namubona tukavugana icyo gihe mbere namubajije wewe uja guteza imbere ibindi bihugu, nicyo kintu cyawe natanga kumubaza tukikugarukiraze, urashobora kuja guteza ibihugu biteye imbere ukabiteza imbere igihugu cyawe utakagiteza imbere. Acabanza kunuma, hanyuma acarambwira ngo ahubwo ndatangaye kubona hari umutegetsi w'Uburundi ashobora kumpamagara. Igute ngo mwisaje tw'Abarundi turi hanze, ati abategetsi bacatubona nk'abasa, ati rero ndatangaye. Rero nukuvuga yuko nawe uko je numvise ko ntoye nawe yaratoye. Cyakagora rero kwihaga neza turayaga, kandi aca aratangura aritanga bimwe biboneka kugira ngo nawe agire icyo aterereye mu iterambere ry'u Burundi. None rero kwibuka n'umuvukanyi wacu Nkurunziza Janje nawe nyene baciye bakorana. None rero nanje nakakaryo mbonye ko basaba tubanze duhaguruke tumwibuke kuko twakoranye. Ushobora kuronka abarundi bakorera Uburundi naho bari hanze n'abanyamahanga, kuko birashoboka, biva ku ngene uriko urabakoresha. Kandi ndazi yuko byaraduhaye icyiyumviro gushikaho nk'ubu turi kuri iki cigwa koko c'imitahe yacu isanzara, nuko twokumva yuko abarundi b'incabwenge bari mu bindi bihugu ari nk'inkumi twarungitse. Reka turashobora kuvyigira hamwe. None inkumi ntuyiresha
ukayigwa kandi muramuha n'igiseke kugira nzakumagaruka. None rero twebwe ntitubanze tumenye twari turi ngaha mu gihugu, abarundi b'incabwenge bari hanze, yuko ari umukobwa wacu twarungitswe kubaka i Burundi, amenye nawe yuko koko atapfuye mu muryango, kuko nawe iyo asumye nazane niho tumenya ko twarungitse inkumi. Mugabo atazana tuzi ngirangene biba byagenze. Nico gituma twese tweko tuyumvamo umurundi ari hanze aguma ari mu Burundi, uri mu Burundi akumva ko uri hanze nawe nyene ari kumwe, kuko ubu haraje ubuhinga bugezweho bituma twese twama turiko turakorana. Ico nico nashatse guhera ko kuko niwo mutahe nyamukuru, byose bihera umutwe. Niho twaba tuvuga tuti nitwaba dushaka kumera nk'abandi batunzi, ntiwapfa urondera ngo no kurabaraba mujya mu bitaro, banza uhindure ingendo wenyine, uhinduke umutwe, niho ushobora gutera imbere. Hanyuma rero ikiganiro cyaranezereje, ndavuga iki nanje ikizoncika, ariko ndazi yuko hariho abarundi benshi iki kiganiro cyateye ubwoba. Aka ni akanya ko kubahumuriza, akanya ko kubahumuriza. Iyo haje ikibazo se ucugira ubwoba, ahubwo butomboye kugira ngo ikibazo kija habona tugitorere no muti. Nico gituma mu kubahumuriza ndabwira nimubanze murabe imvo z'ibiturimo, kuko akenshi tubisamira hejuru ntitwigere turaba iyo tuva ngo tubone imvo yacu. Tumaze kubona imvo burya bica byoroha cyane. Kenshi ndavugisha ukuri, uri kuraba imyifato yacu, haba indongozi babe abahinga, uzosanga umenga benshi ntibumva ingene itunga ry'igihugu ritunganye. Iyo babyumva udashoboye abavuga ati oya ibintu ubundi, mugabo kubera bazi yuko ahubwo agiye hamwe mw'ivu yumva agiyeyo. Murumva yuko ngaho twumve iyo tuva kugira tubanze duhinduke twebwe nyene. Ubu harageze ko tumenya amakosa twebwe dukora, ayo twakoze, kugira ngo duheze rero twivyukiranye. Hariho amakosa dukora nama ndiko ndaraba havuga nti ibintu sinzi ko novuga ko ari ukutamenya, sinzi ko novuga ko ari ubujuju, sinzi ko novuga ko ari ukubigira nkana, mugabo je ndabonamo yuko hariho ibintu bigoye gutegera. Kuko nk'ubu dufate uravye mu 2020 ibanki nkuru ya Repubulika yari kwifata inzira yo gupfa kugira ibe nk'ibanki isanzwe mu gihugu, kuko biraje yari ikiri banki de banki, yari yabaye ibanki komerciale n'izindi. Nico mpora niyumvira noneho barabibona cyane ntabyo babona, muri kurabira ingene byagenze. Ariko rero naje nakanya kugira ngo naje ndavuga bimwe bimwe nkurikiranye ibiganiro, apasanga na jewe ndiko nibeshuza kubera iki maze iminsi mu byo shikiriza byose mvuga yuko Uburundi ari igihugu gitunze. Ntashobora kumva umuntu ashobora kuvuga yuko Uburundi budatunze. Bambajije bati tubwire Uburundi butunze, ndabishura nti nta muntu afise umutahe ashobora kuvuga yuko ari umukene afise umutahe. None rero muciye mwigisha ingene imitahe yacu yagiye, apasanga rero bavuga bati mbesha barabeshe kuko umutahe wagiye. Ariko naho nyene je ndabaremesha, ntaho umutahe waroye, Uburundi buratunze. Ubu nyene tuhinduka mwoca mubona ibintu bihindutse, kuko abona abahinga babitweretse byose ingene bimeze muri Afrika. Yego n'ivyo biratangaje, muga kandi birababaje
kubona twebwe n'abanyafrika abarundi turimo tutazirikana neza ngo tumenye ikiruta ikindi, tukirengagiza aho twebwe ibihugu byacu byaciyemo ku ntwaro y'igikoroni, dushobora kuba ngo tuhatore icigwa, aho ibyacu byarasahuwe. Mugabo nabo nyene nababwira nko ku Burundi ntibabimaze. Dufate yuko aha mu gihugu cacu, dufatire ukarorero, hari igikino abakinyi ba Ninde bigeze gukina, nibo bavuga ngo muzi ico gikino bari bacise imbunuza y'umugabo ibunuza mu vyayo. Imbunuza y'umugabo ibunuza mu vyayo. Aho rero berekana umugabo gito yasahura utwo mu nzu twose akatumarira mu gahinga. Umugabo ariko asahura iyo wenyene. Iyo mbunuza rero ntayo yari itangiye no mu Burundi atahiritse itunga ry'igihugu mu mahanga. Hariho n'ibindi tw'amatunda. Umwana akora mu nkono, yabo uko nakuze ntavyibona cyane. Umwana yariye ibyo kurya mu nkono agaca yigira uweje, yabonye ko batetse ibiryoshe, yarodegera kwepa akaja kwiha, kandi agaca yigira uweje, hageze gufungura agaca atonda mu bandi nk'uko atana kimwe kigeze kiba. Urumva rero nubise nk'abana mwene aho mu gihugu gutera imbere byoca bitugora cyane, byotugora. Nico gituma twebwe igihugu naho n'umuryango mugwa mujya bwizwe n'abantu b'incabwenge bakuze bazi ikibi n'icyiza. Udashobora kwigira uwejo kandi wabonye ikibi wakoze, uvuga uti je nihuta nihaye nigirire, mugabo tuza gukunda abandi kandi batwaye wawe. Nimwe niri rero tubamo ndaba maze iminsi dusiganwa n'ibisata bitari bike, numvise ko bazi ibibazo mushaka kubidomako, hariho ibyo nagenda andika nshobora kuza kwishura aho tubigejeje, mugabo je ndavye nk'igisata c'ikawa. Turabiye ku biharuro vy'ikawa ishorwa mu Burundi, yashowe hagati y'umwaka w'2016 n'2019. Igihugu cyacu cyarahomze amafaranga agera ku miliyoni hafi 17 z'amafaranga y'Abanyamerika yari kuva mu ikawa yashobotse, ariko ayo mahera ntiyigeze agaruka. Aho ibiharuro ndabibona kuko usanga ababikurikirana, dufashe iri shyirahamwe MUCAP n'iyo Organisation Internationale du Café, ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro byatanzwe na ODEC, nta nahamwe bisa bisana. Ni ukuvuga uravye neza, uravye byatanzwe na ODEC usanga ari biki, mugabo bajya abandi bo babibonye. Nuko twahovye imiliyoni 17 n'igitoro kinganiye cyamwarura igitoro twahovye kuvuga cyari duharura imiti twahovye. Urumva ko abo bantu bayanyuruje bisha abantu, biyumvira abantu bapfuye kubera batarose imiti ngene bangana. None nk'abo bantu abigize baremera ko bisha abantu. Aha rero n'igihe cyo kumva ingaruka zo gusahura itunga ry'igihugu. Imiliyoni 17 z'amadolari havuwe abantu bangana iki batari kuvugwa. Urumva aho nakamara mu myaka ine Uburundi bwatakaje izo miliyoni. None umwaka bibaza ko ari iki? Mwarabonye ngiye kurondera nubungira mbonere ikawa zimbutse n'izashobotse, barabimisha neza. Kandi ndabona rero hamwe muza muravuga ngo facilite, abo nyene bari bajejwe gusinya nibo nyene ahubwo bavyorosha byose, kuko n'ikimenyamenye baraciye hirya no hino n'ivyo niboneye barageneza ko ari ibinyoma. Hanyuma mucanda barusha ubwenge, barushije ubwenge, kuko naciye mvuga nti ODEC raporo y'ikawa zose mwimuye n'izashobotse.
carama raporo nese officier cavuga okay natwaye tabajero logistique mu gisozi reka ngende mu mastoke nayo ikintu cinjira muri stoke nicandika kuri fishi reka ndabe reka bazinjiye mu mastoke yose hanyuma nteranye ndabe ko bihuye n'ivyaha wese mwarumvise ubudasa twasanze aho usanga itoni zirenga amajana ibihumbi ahubwo turi kubutuweza ku bihumbi bitatu na numva ivyo byose biri ngaha rero bashaka ntizirashoboka iz'umwaka uheze ivyo bari banyegeje numva ntizoshotse ntitwigere tuzimenya izo ntizoshotse